Nyuma y'itegeko ry'umukuru w'igihugu nimero 100 karongo gahiritse ubusa 33 ryo kuwa 31 mu kakaro 2020 rihamagaza isasa rya mbere ry'inama nshingamateka kuri uyu wa 4 Myandagaro 2020. Iyo nama yakoranye ku ncuro yayo ya mbere mu ngoro y'amakoraniro mu Kigobe nk'uko ibwirizwa shingiro ry'u Burundi ribitomora mu ngingo yaryo y'175. Petero Karaveri Kazihise arongoye umugwiseni akaba ari we yashikirije uwurongora iyo nama. Uwo nawe akaba ari Sinzinkayo Venant afise imyaka 65 y'amavuka, umushinga amateka yatowe mu ntara ya Gitega, komine Gishubi, ku mutumba Cimba. Nkuko mubizi amatora yarabaye, hanyuma abashinga amateka 123 akaba ari bo bazogira inama nshingamateka kuva kino gihe. Abo barimo abatowe kandi hakabamo n'abongewe. Turavye amadosiye y'abo bashingamateka bose, twasanze umushingamateka Sinzinkayo Venant yavukiye Shimba, komine Gishubi, province Gitega, ariwe akuriye abandi mu myaka. Yavutse itariki 7 z'ukwezi kwa Rukuma 1955. Uyu mushingamateka rero niwe aza kurongora inama nk'uko bitegekanijwe mu ngingo y'175 y'ibwirizwa shingiro. Mu nama yayo ya mbere, inama nshingamateka irashinga ingingo zerekeye ingene iringaniza n'ingene irangura amabanga ajejwe, irashiraho abagize ibiro. Inama ya mbere y'inama nshingamateka ikorana ku munsi wa mbere w'imirimo ukurikira umunsi w'indwi nyuma y'isozera ikiringo c'inama nshingamateka yahora, kandi itorwa ryayo rimaze kwemezwa na sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro. Iyo nama irongorwa n'umushingamateka arusha abandi imyaka y'amavuko. Umushinga amateka Sinzinkayo Venant amaze gushikirizwa ko ari we arongora iyo nama, akaba ari we yaciye ashikiriza ibikorwa biri burangurwa uwo munsi. Muri ibi bikorwa duhamagarirwa n'inteko y'umukuru w'igihugu kugira ngo dushireho ibintu bikuru tuzogenderako muri ibi bikorwa dutanguye, nuko tune tumara imanda y'imyaka 5. Ndashaka ndabasabe rero ibi bikorwa tubishire ku muzirikani, tubikore twisunze ineza y'igihugu, tubikore twubahana. Biba byakunda mbere dukundana, nuko gukundana ntaho kigira itegeko umuntu bashaka, mugabo kubahana ryo ryo ni itegeko. Kubahana rero twisunga amategeko, hanyuma bigeze gutyo nta nkeka byose bizotera imbere. Rero ni mu bihugu rero byaduhamagariye mu nama y'uno munsi, bidusaba ko twiga itegeko tuzogenderako muri iyi myaka 5. Ni ukuvuga reglement intérieur de l'Assemblée nationale. Icyo twicarira uno munsi, tumaze kubyiheza, tuzoheza rero tuje ku itegeko nako ku ngingo idusaba gushyiraho biro ya Assemblée nationale, kuko ntabwo nguyu wokora nk'uko twifuza gukora, igihugu cyifuza gukora udafise aho uherereye. Mwamenya ko ibikorwa vy'uwo munsi vyaciye bibandaniriza mu mwiherero.